Mwikete umuyobozi mukuru wa ENA Dionise Arakaza yandikiye umushikiranganje w'abakozi n'akazi Deo Rusengwa Mihigo yamubwiye ko kuri iryo shuri atwara abagize komite nyobozi imufasha kuritwara hari ivyo adahuriza ko nabo bigenda vyibonekeza. Yamusaba ko yo bagendera agatanga impanuro zotuma ingendo itari nziza yabo bamufasha gutwara ihinduka. Iyo ngendo Dionise Arakaza yavuze ko ibonekera mu guca mu migwi abigisha hagamijwe kubagumura ngo bahagarika akazi. Dionise Arakaza yavuze kandi ko ariho mbere na bamwe mu bigisha bamubwiye ko bategetswe gutera igikumu ku nyandiko zimwe zimwe zimubeshera kandi batavyifuza. Iryo kete ryanditswe n'umuyobozi mukuru wa ENA kuwa 20 Nyakanga 2023. Imyidogo y'abigisha kuri iryo shuri ENA bagera kuri 30 bamwidogera batabaje umushikiranganje kugira agira ico akoze ryari ryarayanditswe kuwa 19 Nyakanga 2023. Umushikiranganje Deo Rusengwa Mihigo nkuko biboneka mu nyishu yahaye umuyobozi mukuru wa ENA RPA Ifisigopi yamubwiye ko ikete yamwandikiye ryakurikiwe n'irindi ry'abigisha ryamushikiriye rimubwira ingorane ziri muri ENA. Umushikiranganje Deo Rusengwa Mihigo yaciye amenyesha Dionise Arakaza ko hari intumwa zorungika izanywe no kuvugana na komite nyobozi inabaye n'intererano zokorerwa ko mu gutorera inyishu ingorane ziri muri ENA zashikirijwe n'abigisha. Yarangije ikete giwe abwira umuyobozi mukuru wa ENA Dionise Arakaza ku rugendo rw'iyo ntumwa yiwe ruzomufasha gutorera inyishu irama ku bibazo vyavuzwe hamwe no gutanga impanuro. Irindi kete ry'umushikiranganje Deo Rusengwa Mihigo yandikiye uyagenye nk'intumwa yiwe uyo nawe akaba ari umunyamabanga yamaho mu bushikiranganje FP yahawe namwe mu masoko yerekana ko mu vy'umushikiranganje yabwiye intumwa yiwe harimo no kwandika ibikorwa vyiza Dionise Arakaza amaze gukora kuvagenwa kugira ngo azobeho kugereranya n'ivyidogegwa. Amakuru dukura muri ENA akaba amenyesha ko iyo ntumwa yahavuye ishikayo ivugana n'abigisha mu nyuma ibonana na komite nyobozi. Ico yavuganye na komite nyobozi abigisha twavuganye bamenyesha ko ataco bamenye, ariko abo bigisha bavuga ko ari n'indi ntumwa yajiturutse mu biro vy'umushikiranganje wa mbere iraheza yumviriza umwigisha umwe imbere y'umuyobozi mukuru Dionise Arakaza. Abo bigisha baduhaye amakuru bakaba kubgabo bavuga ko baravye kungene ingorane ziri muri ENA ziriko zirakurikiranwa ko bafise amakenga kw'ibibazo bashikirije mu ikete banditse bishobora kuba bitazotorerwa inyishu. Ni inkuru tuzobandanya dukurikirana.